Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Aka ni kakanya keza gukurikirana ca kiganiro canyu kiba yagira ku vyerekeye inkino arico Look Sport musanzwe mushikirizwa na Look Media. Ni jewe ngurirwa Darlin nagira ndakibashikirize ndi kumwe na mugenzanje Alois Dongozi. Reka tumuramutse. Reka nayo ndakuramutse Darlin, reka ndamutse abakunzi ba Look Media, abakunzi b'iganiro ca Look Sport. Ni muri weekend hagiye kuba inkino zigiye zitandukanye na cyane turavuga ngaho iwacu aho twovuga yuko hagiye kuba bataille finale yo muri VBL playoff final nkuko biriko biragenda. Ni ku ruhande rumwe ni urunani rusanzwe ruri imbere tuvuga na victoire 3, ni Dynamo ifise ama victoire 2 ariko nama equipe yose agerageza kuraba yuko yotahukana VBL playoff final. Naho turaza kuyagira ko kuri iyo VBL playoff final turaza gutandukana reka no ku mugabane wa Burayi aho tugenda turabira ama transfer agenda ari karaba canke ari karategurwa hirya no hino. Kaze nkuko musanzwe mumenyereye mu banki BCAB twamana bishasha. Ingurane Twokwitega isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ayembwa ku kwezi abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane Twokwitega isomero uturusho twayo nutuwe dushigikira mu kurungika abana ku ishuri, ukubaronsa amahera y'ishuri, minerval, imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane Twokwitega isomero irihwa gute? Ingurane Twokwitega isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa, iyo ngurane Twokwitega isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Turahera hani iwacu i Burundi. Ni Vitalo Basketball Playoff twovuga igeze ku musozo. Ni inkino zibiri zo ngenzi sigaye, inkino twovuga ya gatandatu aho naho nyene ni si Dynamo ishoboye kubikora igatsinda urukino rwabo kwa gatandatu. Tuvuga yuko bazoca bangariza bakagira 3-3, ariko n'urundi ruhande naho nyene urunani gwizeye yuko rushobora gutahukana VBL playoff final si ku munsi wa gatandatu isaha nkuko twabibonye isaha ya saa 9 urunani rubikoze rugatsinda Dynamo bikazoba birangiye. Ariko ni nayo ma equipe yose agerageza guhangana. Alois Dongozi, uriko uragira analyse urabona yuko urunani rwatsinze tufate muri weekend heze gatsinda inkino zibiri twovuga naho bitari vyoroshe, ariko rwaragerageje kubikorana cyane novuga ko ku rukino rwa game 5 aho ubona yuko habaye difference y'amanota make cyane gose, amanota 2 points. Tuvuga yuko ni urunani rwari rwakubise performance nkaho tuvuga yuko mu masegonda canke mu mwanya ungana n'umunota umwe hako kungana n'umunota umwe urunani rwashoboye kwinjiza amanota 11 bituma basumbya Dynamo. Ni Dynamo ubona yuko ishobora kuza ku munsi wa gatandatu ku munsi w'ejo bakabikora bakegariza hama tukabona gutyo wonye tukaje kuraba game 7. Naza ko kuva zino playoffs zitangura twarabonye ko kuva kuri match ya mbere no avant playoffs umuntu yari gushaka kuvuga ati urunani ni favori. Kucana gose umuntu yari gushaka kuvuga ati urunani ni favori. Ugize sondage ku bantu 100 ndazi ko 95 bari kuvuga ati urunani ni favori. Même n'aba Dynamo à l'intérieur muri bo bavuga ati cyane umwaka nibaza ko bizotugura cyane bwa dushoboye kwatsa ikintu imbere y'urunani. Ariko novuga ngo kuva ku rukino rwa mbere kuri game 1 ya playoffs twarabonye ko nta equipe iri favori hadi. Twarabonye urunani na Dynamo ari equipe ziri kuri même niveau muri playoffs. Novuga ngo twaje kwa tubona Dynamo takanye urukino rwa mbere twavuga ati bya bintu byose birashoboka. Twari twibaza ati bon nivyo ni urukino rwa mbere kera tuko turakina bavuga ati reka benda guha avance, bavuga ati urunani guhaye Dynamo avance. Ni match ya kabiri urunani gwaje gutsinda bavuga ati reka tore match ya gatatu, ariko Dynamo imaze gutsinda match ya gatatu twaje tubona twese ko byose byashoboka. No musi ni 50-50 bon niko twavuga ati ubu izi playoffs ni 50 ku runani ni 50 kuri Dynamo. Ona ko byakurikiranye haraba bon twaje ko tubivuga ku munsi no hari ku munsi wa gatanu heze tuvuga ko yari irwado l'alternance niko novuga ngo abanza barakabuka undi aratsinda, ariko byaje kwa bihinduka muri no weekend cyo kwa dusozera nako urunani rwaje gutsinda match zibiri. Ni bintu uno munsi ni situation itoroshe ku bwa Dynamo. Ni situation itoroshe ku bwa Dynamo kubera biragoye ko Dynamo ishobora gutsinda match zibiri samedi dimanche. Biragoye cyane
ariko kandi birashoboka cyane yego ariko kandi birashoboka cyane kubera iki novuga ngo turavye match zo muri weekend match ya samedi bon nivyo urunani rwarayitsinze twavuga ngo facile difference de 11 points ni 67-56 ubona ko ni match muri playoffs mu gutsinda difference ya 11 points 10 points ubona ko aba wakurushije ariko tuyaye kuri match ya gatanu match ya gatanu nako ni ibintu namwe mu masenario iyo abaye muri evenement kanaka aba ari amasenario atibagirwa ni zimwe mu evenement sportif ashobora kwibagirwa iyi remontada yo mu Urunani contre Dynamo nibaza ko ni meilleure remontada muri histoire ya VBL muri histoire ya VBL ntitwabwiga bone remontada nk'iyi twigeze kuba dushaka kubibona mu mwaka uheze uno mugwa Urunani na Dynamo muri playoffs nyene kuko ndibuka ko Urunani rwatangiye gutsinda 3-1 rutsinda Dynamo iraza iragombora ziba 3-3 tuvuga ati kuri match ya kane naho nyene nibuka ko 4e karta Dynamo yari imbere Dynamo yaje gutangura 4e karta iri imbere tuvuga ati igombe twari ikombe ariko yari remontada historique muri VBL ariko ntivyaje kuba bikunda muga uno munsi ino remontada yari itangaje kuko ndibuka ko 47 secondes yari difference amonta 9 80 kuri 71 ya Dynamo muga ngine byaje kuba ni ibintu usanga na mama ni imwe mu mama time nibaza ko muri VBL tusabiga tubona ariko uno munsi ko bimeze biracashukwa kuri Dynamo ntibiranga kuko ni Dynamo yaje gukina urukino rwabo Gibel ntarimwo amaze nkino zishika kuri zibiri atari ko arakina Gibel ntarimwo urukino rwa gatanu Nyemeke ntiyakinye bon ni umwe mu mamere pivot w'umugwa wa Dynamo nibaza ko ni ibintu byo kuva isohoka giye ariho hatamwe kwibonekeza ingorane zikomeye ariko bon nibaza ko no munsi ntabwo tuzi neza ko ku munsi w'ejo Gibel azoba arimo ntabwo tuzi neza ko Nyemeke azoba arimo uno munsi aravuga witwa Cuma Totono bon ivyo biragoye atsoa kuja muri equipe nationale ejama page yose barandika ko Cuma Totono yagiye muri equipe nationale ariko harandi mapage muri RDC yandika ko ejo imyimenyerezo ya mbere nabaye ariko Cuma Totono ntiyarari mba ni ibintu bihigoye ni ibintu bikunda kuba cyane mu kugira ngo bashobore kudestabiliza equipe adverse ariko naza ko ivyo ntibishobora kudestabiliza umugurunani ejo turashobora kubona Cuma canke nitumubone turashobora kubona Gibel canke nitumubone turashobora kubona Nyemeke canke nitumubone nitwababona azoba ari renfort zikomeye kuri Dynamo ariko kandi nitutababona birashoboka ko Dynamo ishobora gutsinda Urunani bajya batari kuko ni Dynamo yavyerekanye kuri match ya gatanu n'Urunani rw'abatsinze ubona ko ni Dynamo irafise niveau gutsinda Urunani n'importe mu ma circonstances ariyo yose ariko ni match twavuga yuko zizabaye muri weekend twagiye tubonamwo abakinyi bagiye bigaragaza cyane hano uvuga nka Meya twavuga ko kuri game 5 yashoboye gutsinda amanota agera kuri 19 game twavuga kuri game 4 yarashoboye gutsinda amanota agera kuri 16 tuvuga ni Meya karagaruka kuri niveau yiwe kuri kote yindi ariko na Petit Parish nawe yindi ubona ko yagiye yitwara neza tuvuga kuri game 5 yashoboye kwinjiza amanota 21 si niveau y'abakinyi b'Urunani twavuga yuko cyane bariko baramenyerana ariko ibyo yuko baratera ingorane iyi equipe ya Dynamo boneza ko mu kintu cyambere bon Meya ni muganje kuko tureke gufata izi playoffs gusa tureke gufata game 4 game 5 cyane tureke gufata kuva kuri game ya mbere Meya yani ari top nibaza ko haro game imwe yamugoye Dynamo batsinze yavemo afise 0 point nibaza ko ari game ya gatatu yari game ya gatatu yavemo afise 0 point ariko nibaza ko Meya saison yose yagarutse kuri ya niveau ya Meya kere ya niveau Meya kina ko mu Rwanda ya niveau yakina ko uvuga ngo muri ya saison ya mbere agishika hano mu Burundi Meya ni umwe mu bameilleur tireur ba 3 points mu Burundi ni no musi naza ko uravye ama stats ku ma play kuri zino playoffs naza ko ni wa mbere nta wundi muntu naza ko yo bari imbere yi wana usanga afise moyenne par match 6 tirs marqués za 3 points urumva ko ni umuganje akomeye cyane moyenne usanga ari 4 tirs 3 tirs ndazizi ariko ndazi ko ni wa mbere ashobora kubanganya n'uwitwa Etienne Tametonge kuva muri Dynamo none ni umuganje buganaza ko Meya Landry Iromis Mariki bano baroko umugurunani ni zimwe mu mafacteurs akomeye cyane ariko Urunani ruko rugenda ko muri aka kanya kuko twibuka abandi bakinyi bagendera ko muri saison higire dufata no Dikong no musisi Selema Creme Urunani arakina umwanya mutoya cyo kimirane Prosper Muhire yari meilleur joueur Urunani muri saison higire no musi nako arakina mugabo bano bakinyi bane nibaza ko namwe mu mayirmarke ni facteur ya mbere facteur clé novuga ngo kuri zino performance z'umugurunani nitwo kwibagira Petit Parish kuko turavye ingene yaje yakinye match ya mbere ya kabiri ntiyayikinye arababa muga kuva garutse ubona ko ni umujoueur vraiment ubona ko basket ye wakina
ini niveau yindi tutatuzi hano mu Burundi ni umumeneri mwiza gose umumeneri kuko ana ko ni mukinyi akurikiza match zibiri avec 10 robots umumeneri akira robot 10 kuri match zibiri zikurikirana naza ko ni umuganje akomeye cyane naza ko urunani rwafite amashati menshi imbere ya Dynamo ariko byose birashoboka twavuze ikintu c'abakinyi twavuga babaye performa muri saison régulière ariko tutariko turabona muri aka kanya muri playoff novuga cyane cyane nk'umukinyi nawe twariko turavuga ko ashobora kutaboneka canke tutarabimenya neza ari Cuma Toto nowe twavuga yuko yabaye umukinyi mu bakinyi beza ari meilleur marqueur twavuga muri saison régulière ariko muri aka kanya tukabona yuko menga umwanya wo gukina ntugihagije canke umwanya du moins ya mapoint ariko aramarka muri saison régulière ubu tuvuga ko ari fin turavuga naho nyine ninde ntambamye kubona bataronse Gilbert tuvuga muri izi games zibiri zabagiye kuba muri weekend ntitwavuga yuko muri aka kanya Dynamo ihagaze nabi par rapport y'urunani sinovuga mbihagaze nabo Cuma ntidufatize giriye kuko Cuma twibuke ko niyo mujwere wa mbere yatanguye gutwara akagashimwe ko mujwere homme du match ko game ya mbere yabaye MVP muri izi playoffs niyo yatsinze ariko kuva game 1 ntarasubira kwigaragaza cyane gose ubwo ntarasubira kwigaragaza nyine kubera nibaza ko muri ntitwaganya muri saison régulière era mu mwanya munini cyane par rapport y'ubu kuko no musi ntashaka kuronka umwanya no musi Dynamo yazaye umenere mwiza bafise Jeff Tyrone no umenere mwiza cyane si mwiza gose cyane gose ni umumeneri mwiza cyane nibaza ko mu bintu byo kujera poste yiwe ari aradomina Cuma Jeff ni umumeneri mwiza no musi Cuma umwanya waragabanutse ariko twibuke ko iyi game ya gatanu yakinye umwanya mutoyi ariko aratsinda 13 points ayonye izo si start mbi kuri Cuma Toto nibaza ko twofata ko absence ya Gilbert ni kimwe mu bintu biko bire impacta ino ntuze kubera nibaza ko Gilbert ntari kuri niveau yiwe ya kera cyane Gilbert muganje ashobora gushanja ku do match ashobora giri ariko c'est engagé ashobora ku impact match muri moma iyo ari yose neza ko absence ya Gilbert iri kuri impact kuko turavye nk'iyi game ya gatanu izi dipo bagize bahomose urunani nibaza ko ama perte de balle yabaye nkane ya Jefferson Tyrone yagize ama perte de balle ashika nkane cyangwa minimum 3 nibaza ko muri game isegonda 47 perte de balle 3 uri umeneye iganye uvuga ngo iyo Gilbert ahaba yari gufata avuga ati reka turabe ko Joviance ni charge no kudugana umupira jewe nibaza ko ijya absence ya Gilbert muri ijya money time yaraje ku impact cyane gukoza ijya defete ya Dynamo ariko nituvuge ko Jeff ni umumenere mwiza cyane niyo mukinya mbere atanga assist nyinshi muri playoffs niyo atanga assist menshi Jeff ni umumenere mwiza n'umukinya ashobora kujera match bijya n'ibindi bishika muri money time sinduko navuga ngo niyo yatsindije Dynamo wapi ariko Gilbert iyo haba yari kushobora kumwipora cyangwa yashobora kugirana kwa Cuma ni umumenere nibyo mugasi umumenere ashobora kujera amamo make nkajyanye ashobora guha umupira avuga ati tumubise agumana umupira wenyine arashobora kujera amasegonda 5 6 10 ariko asa umupira wenyine nibaza yuko Cuma Toto byamufacilita cyane kubona Gilbert ku ruhande rwiwe kubera byaciye bibafasha kujera la situation ari babiri cyane gose kwera Gilbert akina arakina D arakina he mvuga ngo Cuma na Gilbert barimo Cuma kenshi abari umude ntadugana umupira bari umude kuri izi playoffs uzo bari kumwe Cuma bari kwarakina adugana ari umude Gilbert adugana umupira iyo Jeff ari mu ni wadugana umupira nibaza ko rero absence ya Gilbert nta muntu umwe tuyibona ko iri kuri impact cyane n'intu za Dynamo ariko nituvuge urari nibwo kwijajara ngo nubwo atazokina nubwo atokina is games zisigaye nibwo kwijajana kuko na match yari ukabara haswe kandi Gilbert atarimo nibaza ko Dynamo ni equipe il reste forte malgré l'absence ya URUNANI ya Cuma ya Gilbert URUNANI ariko ni Dynamo navuze ngo il reste forte malgré l'absence ya Dynamo ni Dynamo twagiye tubona igabanuka inguvu hamaze kuva mu pivo wabo tukabona yuko muri zone hasigaye hagaragara ari byo byanagiye bifufuriza cyane umugwi w'urunani kwiyempoza cyane mu kugaruka muri Germany time ni twavuga yuko absence y'umupivo twavuga ari régulier canke twavuga yuko ari efficace ari byo navyo nyene bizotuma urunani ruprofita rukasyo sinibaza ko ijya absence y'imekero yatumye bijyanye bigenda kuri kuko uravye amanota yose barumonse nta manota nta na depot nimwe batsindiye muri zone kuko yabaye amaranse fraya meya ariko urabona ko recuperation zaba facile cyane ku mugoro urunani ijya 47 secondes
nta umupira umwe wakojeje récupération ni rya trop ya Petit na nyene yari yayifashe Garba kandi Garba nibaza ko ni umumenyere rebondere gusumba Nyemeke ni umumenyere defense ni umumenyere rebondere gusumba Nyemeke nibaza ko absence ya Nyemeke ntitwovuga ko yaje ko impact cyane kuko yasohotse hakiri kare Nyemeke yasohotse hakiri kare kandi umwanya wose bakinye Dynamo yaragiye imbere Nyemeke atarimo kandi Nyemeke bon c'est pas un grand joueur muri attaque ni mu grand joueur muri défense ariko muri attaque bon ni mu joueur ari moyen sivuga ngo ni mu petit joueur ni mu joueur ari moyen udashobora kwitega ko ibintu byinshi muri attaque bon ni mukinya akomeye absence yewe ntishobora kureka kwibonekeza mugabo kandi ntitwoyita ko cyane ngo niyo yatumye bagira ariko kandi twibuke ko ntitwibagire ko ntitwinyore ko presence yiwe ari aju ikomeye cyane kuri effectif y'u Dynamo ego mu guheraheza mu kubijanye n'amastatistike tuvuga ya VBR twotandukira ku kintu kijanye na fanatisme twavuga gatoyi twabivuga ko gatoyi ni fanatisme twagiye tubona muri aka kanya muri playoff yagiye twavuga yidemarka cyane kuri kote y'urunani na Dynamo dusanzwe tuzi ko basanzwe bafise abafana bakomakomeye nitwavuga yuko na fanatisme ni mu kintu kimwe twavuga gishira hejuru urundi rwego kuri basketball Burundi nkuko twe turabibona muri aka kanya bonaza ko cyo kirazwi kuko ni Dynamo runani naza ko fanatisme yabo irakize nibaza ko biri mu bintu vya mbere biryosha basketball biryosha sport yari yose uko abafana ni zijya nduru ziratangana morale zatuma abakinyi biyempika cyane bagirana naje ko mbona rukino kuri match ya gatano bana ko acagwira mu byo trash talk hagati y'abajure n'abafans cyane aba etranje no usanga babizi urabona ati risanya agira aja kubafana Dynamo abakritika tuvuga kuri game 5 abafana b'urunani ba celebrate cyane gose imbere y'umugwadi bon bijyanye washiwe no guhagarara nk'amasegonda nkangahe make hasigaye amasegonda make kugira ba celebrate la victoire bijyanye bani iki ni kintu cyane kiryosha basketball kandi naza ko kimwe mu matu atuma basketball ubundi ishika kure ni fanatisme y'urunani na Dynamo icyonye ntawo kidiya kandi naza ko ni kintu bon hari amakosa mwamwe akugwa ibinabiri mugabo fanatisme y'urunani Dynamo basketball kwa kundi yego turatandukanira ku mugabane wa Buraya aho tugiye kwanaliza ama transfer agiye aba nuvuga hagati y'imigwi ijya n'iyindi na urya amatuvuga yuko fenêtre de transfer bucitangura ni yaratanguye ni umugwi wa Real Madrid imbere nyuma yo gukubitwa twovuga n'umugwi wa Paris Saint-Germain bakaba bahohotera ni umugwi wa Real Madrid wagiye uja mu bibazo bigiye bitandukanye aho kuva umaze kubitwa ni Florentino Perez amaze kuzana abakinyi bashika kuri batatu baza bongera kuri effectif afise eka hariho na twovuga yuko n'abandi bakinyi ariko aragerageza kwereka umuryango wa twovuga nka Rodrigo eka ni na Vinicius bitaragaragara neza yuko agomba kongereza amasezerano ariko mu gihugu ca Arabia Saudite ko ariko aragerageza kumutegurira indi contrat nitwovuga yuko Real Madrid muri aka kanya nubwo yagize ibihe bigoye twovuga muri Coupe du Monde Club nubwo yari yatanguye neza ikagira effectif nziza ubwo si Real Madrid twovuga yuko itari seha ikiragerageza guhindura ibintu mu mugwi hirya no hino kugira rabe kumwene ikwitegura neza La Liga na cyane ko babona yuko naho bafise abakinyi beza imbere bagikeneye abakinyi bamwe benshi cyane nk'ubu umukinyi ko twagiye tubona c'est vrai araheze tuvuga muri deuxième partie ya saison iheze ntiyagiye yigaragaza ariko ni Rodrigo twagiye dukunda abantu twakunda umupira w'amaguru twagiye tubona yigaragaza cyane anibaza ko mu bintu bya mbere niteze ko muri no mercato tugiye kubona cyane bon apara kumva cyane mu Real Madrid kuko ni mu Real Madrid wari umaze imyaka 3-4 nuvuga ngo utekanye uri calme nta bintu by'ama transfer bikomeye ubona ko Real Madrid yaza ku isoko ivuga ati dukeneye byo mukinyi hari tumukeneye ku mahera ya Viance ukaba arahagaritse ni Kylian Mbappe barondeye iminsi myinshi byanka bavuga ati turahagaritse mugabo no musarageze ko Real Madrid tuyibona ku isoko kuko abakinyi bose yari hagaze ko no munsi yari bari mu myaka yabo yo guhagarika umupira yo kuva muri Real Madrid no munsi naje ko ndabivuga ku gihe dorukana hano kuvuga ati trio yose yo muri Minedotel yose yaje kuri game Modric ya Kroos na Casemiro bose baje kuba uno munsi baheze ntibakiri Real Madrid ni Minedotel ari maze imyaka plus de 5 iri hamwe kujya nyene nivuga nta wundi mukintu umwe babipfuza kurondera aza ngo bakeneye umukinya komeza aza gukina hagati kuko barafise trio yo hagati iri stable imyaka 4-5 mvuga ngo nta bintu by'amarokiti bari bakeneye muri attaque barasaba abakinyi bamaranye imyaka itari mike nta bintu byinshi bari bakeneye ubwo no munsi uko biti no munsi barakeneye abakinyi bo hagati benshi no munsi barakeneye aba defenseur benshi no munsi barakeneye abakinyi b'imbere no munsi ni cyo gituma no mu Real Madrid
en plus na saison mbi bagize mu mwaka wese bategezwa kubona ko uno musi arakenewe ko baja ku isoko kugira ngo bashobore kuza kuba biba ariko ni Real Madrid muri aka kanya tuvuga yuko iramaze kuzana c'est vrai abakinyi ariko novuga ko uri experiment tumaze kumubona ni Arnold wenyine muri aka kanya abandi tuvuga yuko ari bashasha cyangwa bagifise imyaka mitoyi tuvuga nka Ulsen asanzwe kena kuri poste y'u defenseur tuvuga yuko na Mastatwana aheruka kuva muri Benfica ariko muri River Plate ni uri kuraraba abakinyi Real Madrid muri aka kanya kirazana n'abakinyi koko bagiye guterera Real Madrid uri kuraraba igihagararo cyawo benshi je ndiko ndabona kumenga inexperimente nkuko dukunda kubivuga canke nti umugwi wa Real Madrid ni umugwi twavuga ufise izo siri nini bizohava bibagora kuwutwara. Bonaza kuno muzi nta mukinyi nivyo nta mukinyi wo kuri calibre ya Cruz baraza ngo aragoye kuronka nivyo nta mukinyi wo kuri calibre akazi niwe Cruz wenyene yaravyivuge yuko ati nta mukinyi nka jewe kuri isoko ubu nishobora kuzuka gatorwa biragoye cyane. Naza ko bariko bazana abakinyi uno musi aho bigeze ni AVR bariko bazana abakinyi pour l'avenir kuko uzanye Wilson ni mukinyi asinyaka 2021 bon est-ce que ni mu defenseur azaza kwiyempoza ariko di Real Madrid ifise umwanya wo kurindira nico gituma uno musi isoko riracari hafi kandi ubona ko na Real Madrid ntiravuga ati turahagaritse icyo kugura n'igi nabo nyene barayibona baje ko bazana mu defenseur Carreras kuva muri Benfica Lisbon est-ce que wewe ni bibo biranago simukiye twovuga ngo aje kuja mu kibanza ca Fernandes kuko bon Fernandes just ndamufata ko no mukinyi mubi kuri poste yiwe ariko no mukinyi ikibiciwe nuko agira imvune nyinshi ariko ni bon nibaza ko nimba ari Carreras bazanye kuba mu backup wiwe Snawiz Van Gaal cha twabonye yagize kuri Dimo de Club nziza uno musi nituzi ama idea witwa Xabi Alonso bon numenyereza tuzi ko turavye muri Bayern Leverkusen ntuze ziwe zariko aba left back cyangwa right back bose ubona bari abakinyi bakunda kuduga abakinyi imbere twaze kuba tubona kutwa Jeremy Frimpong na nundi mpiti umu Espanyol yakina muri Leverkusen kuri zitatu muga uno munsi nimba iyo system azoyikinisha tushakora kinisha witwa Carreras tushakora witwa afise option zitatu Carreras Fernandes Van Gaal ivyo ntaho bi kuri poste kuri nimero zibiri witwa Dani Carvajal aracari haje ntaragenda Vasquez yaramaze gusezera we baranamaze no kumusezera yaramaze kugenda no musi afise option ya Carvajal arafise option ya Arnold muga Arnold uno musi Carvajal haguma haje turashobora kwitega ko Arnold yamuzanye kugira ngo amukinisha hagati kuko bon numukinyi asanzwe yarakinye hagati umwanya utari muto muri Liverpool muri equipe nationale y'Ubwongereza aho asanzwe akina hagati nyene rero naza ko turashobora kubona Carvajal agumye hajya turashobora kubona Arnold aje agakina hagati ni option nziza kandi n'umukinyi mwiza hagati kuko Arnold mbere nimba mu mapoint ni umwe mu meilleur latéral kuri ntuzenye kwisi nibaza ko atari muri batatu ari muri batanu bambere bivana n'umuntu wese ingene ya press ariko jewe nashobora kuvuga ko ari muri batatu bambere ariko nimba ari umukinyi wa mbere ari faible defensivement ni Arnold nico tuvuze ko amuzanye kuri hagati yo bari option nziza cyane kuri Xabi Alonso uno museye turinde turabe ikintu kivuga cyane uko hashobora kugenda witwa Rodrigo agiye bariko aragerageza no kumwerekeza umuryango bavuga ati equipe izana amafaranga menshi niki nyaza ko Rodrigo agiye yo bari perte ikomeye kuri Real Madrid ariko kandi ntashobora kuguma haje kuko ntafise umwanya uri garanti kuko nawe nyene sumukinyi afise niveau kwicara kuri bando touche matches zitatu zine zikurikirana ubanze kuraba amasezo abiri twovuga atatu yerekanye ari kuri mwiza cyane uno musafise aronderwa n'imigwi myinshi kandi ikomeye mu Bwongereza nta mugwi n'umutamurondera Arsenal Liverpool City nyaza ko amahirwe ni make cyane yo kubona Rodrigo agumye muri Real Madrid uno musi nyaza kugenda mu Vinicius Junior biragoye kuko twaje kuba tubona contrat yo muri Saudi Pro League amafaranga menshi cyane twasase nka miliyoni yo kumurokita n'andi mafaranga muri yaridi wazomuhemba mu myaka ine ariko na amafaranga menshi gose rero naza ko biragoye ko tubona agiye Vinicius biragoye ko tubona avuye muri Real Madrid birashoboka ni bon uno musi tugeza ahantu ibintu byose biba ugatangara ariko naza ko Real Madrid en résumé iracari ku isoko iracakeneye kuja ku isoko kubera effective no munsi ntibafavoriza ntibabwira ati genda mwicare basha gukompeta next season muri La Liga muri Champions League nibaza ko biracagoye cyane ariko ikintu kimwe ni kuvuga ni genda ry'umukinyi wo hagati muri wo muri Real Madrid twarakutse kubona ingorane kuva aho abakinyi tuvuga nka Xavi canke Iniesta bavuye muri Barca ikamare igihe kinini iri mu ngorane zidasanzwe nubwo bari basigaranye Busquets ubwo si ingorane zoba zigiye gufata umugwi wa Real Madrid kubura umuntu tuvuga ba milieu
bariye akanyerigabo. Izo ni ngwane zikomeye kwere bajyanye s'abakinyi sumukinyi Modric sumukinyi ushaka kuramplace uno musi aragiye ucuza n'ubundi ashika muri ramplace ubwo nyene ni ibintu bifata ni processes ndende ni si ni Barca Xavi yagiye neta akagenda twaje ko aba ba Pedri bariko baza heza imyaka ingahe imyaka 6 ingahe ngo ni processes ndende nico tubaravuze ko Real Madrid ifite ingwane zikomeye kuko bano bamiriye babo uno musi bagiye bose aba hari si bapi Chouameni Kamavinga ariko sumukinyi zo kwitega kuri yani vya Modric na Kroos nani nimba ni ibintu bisaba processes rero uwo iyo processes bifata yindi migwi nayo iba yiyubatse imbere yawe ibiriko itera imbere. Turatumukira ku mugwi wa Barcelona nawo nyine kuragerageza kwerekeza ku miryango umukinyi Ter Stegen. Ni Ter Stegen twavuga yuko ari mu bakinyi ba nyuma ba FC Barcelona bagiye batwara Champions League kandi twavuga yuko yagiye niwe wenyine asigaye ni twavuga ni na capitaine emblematique nk'imyaka myinshi imyaka ishika kuri 5 muri Barcelona. Igenda rya Ter Stegen ujya ntibyosiga twavuga igihengere gikomeye muri FC Barcelona muri aka kanya naho nyine ku ruhande rw'inyuma twavuga ni Ter Stegen naho muri iyi minsi twavuga yuko performance ziwe atari nuko abantu benshi twari tuziteze na cyane yuko ubonye agiye yingera ko n'izindi ngwara ukuboko ugasanga saison aragwaye ukuboko iraheze wo hiyongeye ko n'ingwara y'umugongo tubona yuko na pre-saison naho yatanguye ni Ter Stegen ubonye atari kari entraîner hamwe n'abandi kugenda nibisanzwe kandi kugenda nibaza ko no musi Ter Stegen si ariko ni kibanza cya gatatu ariko araja muri hierarchie y'abagardien ba Barcelona no musi ntari serema ari sumuntu ari indispensable muri FC Barcelona sumu gardien uvuga ngo harabuze iki kure no musi bafite season yakize season nziza cyane muri FC Barcelona no musi bazanye undi mugardien akiri muto kandi nawe nyine akomeye yagize season nziza muri Liga Santander Joan Garcia no musi naza ko Ter Stegen ndabiraka ndabona ko ikibanza cyo mugwa muri FC Barcelona ariko ikibazo ni ariko genda gute Ter Stegen si ni umurejande muri FC Barcelona no sinye mukinyi wenyene ari muri FC Barcelona twaye Champions League yayitwaye muri Barca no nabandi bayitwaye ahandi mbe nindi atwaye ahandi Champions League Robert Lewandowski nta wundi muntu hajya FC Champions League muri Barca nta wundi muntu ni umukinyi afite experience umukinyi yakoze ibintu bikomeye amaze imyaka ko Champions League bayitwaye 2015 ona ko kuva 2015 gushika ubu imyaka 10 n'imbere yaho yari muri FC Barcelona naza ko ni umwe mu bakinyi b'abarejande muri FC Barcelona ikintu kibabaje bo kugenda nibisanzwe kubera ikibanza ntikiri garanti muri FC Barcelona kuko umwanya imyaka icambere imyaka iragenda yaragize imvune kandi ugize imvune biragoye kugaruka ushikiye mu kanya cyawe rero no musinaza ko kugenda ntikwari sina iyo treatment niyo umuntu yovuga kubera ikiba murungitse kuri iyi n'umukiye wavuga ati uwo bavuga ati je nzoguma nabo bavuga ati uguma ugomba ureke umugadi wa gatatu eske Ter Stegen bari kubwiye kujya Ter Stegen bari kwereka umuryango muri izo nzira ariko ugiye kuraba ku ruhande rumwe ni Ter Stegen twavuga yuko ari mu bantu bari mieux payé muri FC Barcelona bafise imishahara minini komakomeye ni FC Barcelona imaze igihe kinini twavuga ifise ingorane z'amafaranga navuga masse salariale aho bona abakinyi nka Ter Stegen ashoboye kuvayo bashobora recruitment nziza ni FC Barcelona muri aka kanya iriko iravugaho nyene yuko Ter Stegen aramutse abagwa yoba ari na chance ko bashobora guca b'inscrive abandi bakinyi ku ruhande rwiwe ni FC Barcelona mu bisanzwe muri aka kanya novuga yuko igena rya Ter Stegen goza ari bafitiye c'est vrai yobagiye nabi muri aka kanya ariko ni igena rya Ter Stegen ryo bariko ravuga ryo bari avantage kuri Barcelona kubo nivyo umushahara wasanzwe uhemba ni umushahara munini n'umusore ko rondera kurokita ba Luis Diaz aba ko rondera kurokita Umeri kandi ubwo bashaka kumaregistra nuko bazoba bafise ama départ kandi urabona ko bose abakinyi bose bari muri Barcelona deja ubunye tuvuga yuko bari kuri départ yaba ina kipe yaba Oriol yaba abandi bose bakeneye kuguma muri FC Barcelona ego nyaza ko Ter Stegen agiye bari avantage komeye kuri Barca ariko bahavuye nabi mugara uwo muhanura kuko urabona ko 2026 dufite Coupe du Monde ego ni nawo keneye tuvuga yuko kuba numero 1 ego no simba keneye kuba numero 1 muri match afite ntibizokunda ni amari sezo muri FC Barcelona yicaye sezo yose en plus samwe yoze kagira bakamugira ni operation mugongo ona ko byo biriko biragira nibaza ko rero ide nziza kuko amazi imyaka myinshi muri match afite ariko amaze umwaka uheze no yatanguye kuba umutitirere kuko imyaka yose yari backup wa Emmanuel Neuer uno musi nibaza ko yari chance yiwe nziza yo kurondera equipe akina monets akaza novuga ngo kuronka place yo gukina Coupe du Monde ari umutitirere mwizamu rya national Mannschaft naza ko rero ni iyo bari shwa nziza avuye muri FC Barcelona
ariko kandi washobora kuba hari abantu duharura gutandukana avuga ati je aya mahera iyi contrat nzoguma aha aya mahera yose maze ndayahemba ubona ko umva ni ama idea y'abantu atandukanye ni Twokwitega twavuga yuko ariko aragerageza kuvuga ati je naho nogenda ni contrat y'imyaka 3 isigaye sinobasigira amafaranga umva ni nishavu ari mu ati nta kuntu umuntu haje bamfasha uku bagize iki bo y'abarundi ari ibintu byo kumvikana mu jana aho yavuga ati bon kwa club yanje tuvugane iki n'iki turezire contrat aburyo bugenda ukunuko ariko arako ibintu byamaze kujamo amatansiyo akomeye cyane gose na kabara turangirije ikiganiro cyanyu abandi bashimiye mwebwe mwariko muradukurikirana shimira na mugenzi wanje twafashije kubashikiriza ikiganiro Loris ndabashimiye cyane kandi ndagushimire reka nshimire n'abakunzi ba Look Media abakunzi ba Look Sports nshimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma batumye ruvuga ngo amajwi n'amasanamu bishobora kubashikira aho muherereye naho utaha